matora ijana kwijana akaba yatoye ukandida Nzikora Sylvain. Ishirahamwe ry'urukino rwa karate mu Burundi rifise indogozi nshasha kuva kuri uyu w'Imana igenekerezo rya 2029 ruheshi umwaka wa 2025. Nzikora Sylvain niwe yatowe n'abagize inama ya bose bo mu ishirahamwe rya karate mu Burundi Febuka ngo arirongore mu kiringo c'imyaka igera kuri 4. Ahejeje gutogwa iyo ndongozi nshasha mu ishirahamwe rya karate mu Burundi ku majwi agera kwijana akaba yaciye amenyesha ibyo agiye gukora vuba bwango harimwo gushiraho abazorongora ishirahamwe rya karate mu ntara uko ari intara zitanu mu Burundi nshasha kugira ngo nabo bazofashe kurondera impano ziri hagati mu gihugu mu rugo rukino rwa karate mu Burundi. Nkuko muhejeje kubibona mpejeje kwizegwa kugira ngo ndongore urukino rwa karate mu gihugu cyacu Burundi, Federation Burundaise de Karate unumi gifaransa. Imigambi ngiye gushira imbere ngiye kwihutira guteza imbere urukino rwa karate mu gihugu cyose cyacu Burundi twisunze indinganizo nshasha y'igihugu intara mubona zegeranijwe zikaba zavuye kuri 18 zikashika kuri 5. Tugiye gushiraho rero abaserukira federation mu ntara zose uko ari 5 ndetse tukazoca tugira intunganyo imwe mu ntara zose aho ndetse tugiye gushiraho programme imwe tuzokwisunga mu kwigisha kino wa karate. Nshatse kuvuga yuko tuzogira inyigisho mu ntara zose uko ari 5 tuzokwigisha abajejwe kwigisha abo twita les entraîneurs tukazobagisha inyigisho kugira ngo bose bagire ubumenyi bumwe kugira ngo inyigisho tizitunganye mwe twese. Tugiye kandi kwihutira gutanga ibibazo bimwe kubijanye na bimwe bita guca amacenture canke grade aho tuzokumvikana na komite iheje gutorwa ni yahe nivo twofatira ko kugira ngo byukuri dutangure twebwe nyene ku rwego rw'igihugu gutanga ikibazo twebwe nyene tugakurikira kuko aho turiko turategura abazoba ba centre noire abazoba abaplan club ndetse bakaba n'abantraîneur ndetse tukanurira kuzoca centre noire bafise nivo nziza. None rero ikindi naco ngiye kuzokora nuko ngiye kuzokwigisha tegeko kuko ntushobora kuvuga ko umetiriza urukino utazi amateka rugenga. Tugiye kandi gushimangira inyigisho zwigenga ubuntu ku bakarateka kuko abantu benshi bazi ko abakarateka ari abantu bakunda kugenda barasotorana ariko urukino rwa karate siko rumeze ahubwo umukarateka no muntu w'ubuntu umuntu w'ingeso nziza. None rero tugiye gukomeza twisha na cyane abakarateka bacu ukwigenga ubuntu ukubana neza n'abantu kugira ngo ndetse n'abandi babone ko abakarateka ari abantu begiye kandi kwigisha abakarateka bacu na cyane ugwaruka rukiri ruto rukiri mu mashure ibijanye n'ingene bo kwitunganiza imigambi kugira ngo tujane n'imbona kazoza y'igihugu cifashe mu mwaka wa 2040 igihugu teye imbere mu mwaka wa 2060. Bakine karate bongere kandi bige n'ingene batunganya imigambi ingene bashobora kuronka udufaranga dushobora kubafasha mu buzima bwabo ntibakiza ejo ngo duze dusanga umukarateka fashwe mu makosa ya cankariya kubera ko yabaye imburakima. Icivugo cacu tuvuga tuti être fort pour être utile. Nukuvuga rero dushaka bakine karate bongere kandi izo nguvu baronse zibafashe kubaho. Nico twagomba gushimangira ko cyane muri ino myaka tugiye kurongora federation twongera kandi abana tubafasha n'ingene bomenye indimi kugira ngo bize bibafashe mu gihe tugize sorti bagiye higanwa nabo mu bindi bihugu bize bibafashe gushora kuyaga nabo byoroshe canke kumva commandement neza hanyuma kandi bize bibafashe ndetse no mu buzima bwa misi yose kuko kwishure bisaba ko umuntu amenya ndimi zo hanze. Tugiye kandi gutegura neza ingene mu ntara zose hoja amasare akinirwamo karate
ico bita dojo, hanyuma kandi tuze tugerageze turondere n'ibikoresho bijanye nka bimwe ya tapi dukinira ko bita tatami, aho tuzogerageza turondeze hirya no hino kugira ngo intara yose izifite ivyankenerwa. Kini naco dushaka nuko tugiye gukora ibishoboka byose kugira ngo ibikoresho byose bikoreshwa muri karate federation ibirondere amaklebe aze arabironka ha uko n'ibikoresho udasanga biboneka muri butike byo byiza rero ariko federation igira byegereza hafi cyane. Muri make rero nivyo tugiye gukora, tukaba tugiye gukorana n'inguvu nyinshi cyane kugira ngo karate mu gihugu cyacu Burundi itera imbere ndetse tugire ijunja ridasanzwe muri Afrika ndetse no ku rwego rw'isi. Christophe Nkurunziza yahora arongoye iryo shirahamwe rya karate mu Burundi akaba yamwipfurije kuroranirwa muri ayo mabanga mashasha yinjiyemwo. Tuvugana dukora n'amafoto y'isoma amasade n'ahandi karate yacu naho tugiye tukoma turi kumwe. Rero mboneyeho kwifuriza ineza muroranirwe. Nziko ruriho Sylvain inyuma yo gutogwa kurongora iryo shirahamwe akaba yaciye ashira ahabona abo bagiye gufashanya kurongora iryo shirahamwe rya karate mu Burundi nabo bemezwa 100% n'abagize inama ya bose harimwo uzoba ari cegera ciwe Bindariye Raphael umunyamabanga mukuru w'iryo shirahamwe Mbanze Ndore Reveriye icegera ciwe Gatore Brice umuyobozi w'ubuhinga havuga impundu Gilbert n'icegera ciwe Ndayikengurutse Gaston umunyabigega mukuru akaba ari Muhoza Anike icegera ciwe Niyo nzima Atanaze Inyase.